Amasezerano ya Washington bavuga yuko u Rwanda rushobora kuba rwarahenzwe bigatuma bisanga mu buryo ne kwita ariko bose ko babisigura da mugabo nawe akavuga ati uravye amatangazo asohoka hagati ya Muyaya wa Kongo na Nduhungirehe w'u Rwanda sibi bose akubwira ngo yabaye yatanye victoire ubundi watanye victoire muga amasezerano yaba yanditse twese turayasoma n'uwari hanze arayasoma akana yanarize abantu bize baze gusoma no gusesangura cyangwa kuraba ibintu s'abantu bo guhekenyera ngo baza n'abandi babafasha intambara muri Kongo hano bahategere neza u Rwanda rwaguye mu mitego 3 piège iya mbere u Rwanda rwasinye yuko rugiye gukura abasirikare bava muri Kongo kandi tutari rwarigeze gwemera ko ufise ingabo kwaremeye mugabo ko rufise y'abasirikare ugiye gukurayo kandi bwa mbere atabaha wasinye ko rugiye gukura y'abasirikare babo bari muri M23 bari muri Kongo kandi uzi yuko ko biyo ntambara itangwa wagumye ruvuga yuko atangabo rufise muri Kongo muga murajya amasezerano u Rwanda rwasinye ko rugiye gutuma donko gutahana abasirikare babo bari Kongo amasezerano bavuga yuko abarobere ba M23 bariko baragwana Kongo hari habazokwinjizwa mu gisirikare ca Kongo FARDC muga bazokwinjizayo rero wayo donc abari royal n'abari fidèle au gouvernement du Congo abizigiwe na leta ya Kongo abari royal nyene urumva hanyuma kandi ni sur appréciation du gouvernement de la RDC ni izo kwitorera après umva no kuvuga abo yizeye yabo yati abatura bashiramo c'est ça de y'amasezerano rero wiravye gutyoye nta muhemu venetuwa n'umwe azoja mu critère ni appréciation ya leta ya Kongo nizitorera uwabaye royal n'uwabaye fidèle kuri yo aho urumva M23 irimo nta muhagarikiza azobamwe none wahe byanditse ko ari leta izitorera none wambwira kubwira imitego rero aho Rwanda naho warataye mu rudubi M23 iracija hese yijahe nyene bavuga ati hamwe RDC ahaye batwigwaneho banyumve neza banyumve nawe ari umutego barabaha umva M23 yo c'est finito urabyo ati hamwe RDC igwanye n'abarobere ikirobere yego u Rwanda rukihenda rukenterevena ruzogeze violation des accords de Washington comme ça hazobaho intervention internationale na ico gihe rero haca habike haca ba application des droits de poursuite ivyo biriho muri ntuze muri droit international humanitaire nivyo navuga nyene urabyo u Rwanda rushacha rukurikirana oya suko imbere yubeze gute urumva ingene bimeze basinye bati Kongo ikagwana n'umugundi w'abarobere wari wo wose u Rwanda rukihenda rukenterevena rumaze gusinya y'amasezerano c'est-à-dire yuko hazoca haba application ya droit de poursuite c'est-à-dire nk'ubu Kongo irasha abarobere bagaca biruka baja mu Rwanda Kongo irabarasa gushika Kigali amavu yaho apotre mu gusozera kino kiyago cy'uno munsi amasezerano ya Washington hagati ya Kongo no Rwanda abantu bavuze ati harimo imitego tu Rwanda rushobora kuba rwaguye nsubiramo kibazo ari umuntu mbarakante Frangora uti ati amasezerano ya Washington harimo imitego mutego ushobora kuba abantu batawubonye bariko barayasinya mu bamara kuyasinya umutego abantu bakaba batanguye kuwubona amasezerano ya Washington bavuga yuko u Rwanda rushobora kuba rwarahenzwe bigatuma bisanga mu buryo ne kwita ariko bose ko babisigura da
mugabo nawe akavuga ati uravye amatangazo asohoka hagati ya Muyaya wa Kongo na Nduhungirehe w'u Rwanda si bimwe umwe wese akubwira ngo yabaye yatanye victoire undi we yatanye victoire muga amasezerano yaba yanditse twese turayasoma n'uwari hanze arayasoma akanayanariza abantu bize bazi gusoma no gusesangura cyangwa kuraba ibintu si abantu bo guhekenyera ngo bace bamira abantu barabiraba nyemerera ngere hano hari ahantu haza ati mwitonde aturiya mushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu uyu w'umukongomani cyangwa se muri Kongo yitwa Muyaya uyu n'uyu mufasa Nduze Wagner uyu mukobwa n'umudamu ati burya ashobora kuba atari umukongomani pira cyahora kuba afise ngo n'amaraso y'ikindi gihugu ngo ni icabwe gikomeye cyane rero kubereka ko ibyo bituma umuntu atagira ubwenegihugu bwa Kongo bo bavuga bati ashobora kuba yarahenze abo hakurya Akanyaru kubera ngo ubwenge afise burenze ngo mwayo masezerano nagomba tubifashanye tuyarabire hamwe aya masezerano u Rwanda ngo baruhombye iki habayo kumva ubwa mbere hoho jende yasomye hari umuntu w'umunyabwenge twari ko turayaganira ko asobanutse ko turaganira je nabonye yuko harimo imitego itatu u Rwanda rwaguyemo kandi kugira ruyivemo c'est impossible abanyarwanda habahumbe neza n'ababandi babafasha intambara muri Kongo hano bahategere neza u Rwanda rwaguye mu mitego itatu 3 pièges iya mbere u Rwanda rwasinye yuko rugiye gukura abasirikare bago muri Kongo kandi rutari rwarigeze gwemera no kuvise y'ingabo kwaremeye mugabo ko rufise y'abasirikare ugiye gukurayo kandi bwa mbere atabaha wasinye ko rugiye gukura abasirikare bago bari muri M23 bari muri Kongo kandi uzi yuko ko biyo ntambara itangura wagumye ruvuga yuko atangabo rufise muri Kongo muga murajya amasezerano u Rwanda rwasinye ko rugiye gutuma donko gutahana abasirikare bago bari Kongo kuri cyambere icyo kintu nyene wemera budafise gutewe no kuri abantu udafise uwo n'umutego nyene baguyemo umutego ugira kabiri ndakwereke murajya amasezerano bavuga yuko abarobere ba M23 bariko baragwana Kongo hari habazokwinjizwa mu gisirikare ca Kongo FARDC mugabo bazokwinjizayo rero wayo donc abari royal n'abari fidèle au gouvernement du Congo abizigiwe na leta ya Kongo abari royal nyene urumva hanyuma kandi ni sur appréciation du gouvernement de la RDC ni izo kwitorera après umva no kuvuga abo yizeye abo yataba turabashiramo c'est de amasezerano rero wiravye gutyoye nta muhemu mvuye tuba numwe azoje mu soba cya leta kandi ashabwa ati we ntitukwizeye nawe ntitukwizeye uko izi critères zibiri ntazoba afise ugiye kuraba abazokwinjiramo uzosanga arabaza leta nibo bari royale kuri gouvernement ya Kongo nibo bariko bagwanya abagwanya leta ya Kongo aje bazaranditse neza rero yuko niba yamara kubashira mu mazone do cantonnement sivyo bagagomba gushira abagwanye bose ko bazobashira hamwe abijwe mu gisirikare ca Kongo bazokina umuntu yabaye royal kuri leta kandi ari fidèle kuri gouvernement ya Kongo hama mu kubatora les critères ni appréciation ya leta ya Kongo nizitorera uwabaye royal n'uwabaye fidèle kuri yo aho urumva M23 irimo hamuhagarikiza azobamwe none wahe byanditse ko ari leta izitorera none ama wambwira kubwira imitego rero aho Rwanda naho barataye mu rudubi M23 iracija hese yijahe nyene donc urumva yuko ubu n'umutego ugira kabiri u Rwanda rwagoye umutego ruvuga yuko rugiye gukura y'ingabo muri Kongo rurabisinyira kandi wari rumaze igihe rutanga amaraporo ruvuga yuko atamusoda wago ari muri Kongo c'est-à-dire muri masezerano bimwe bahora babwizwa byose kuva kera bavyemeye ko bafise y'abasirikare icya kabiri muri amasezerano ntuzariza code Washington uravyumva havuga yuko abagwanye imihari yagwanye
abazoshirwa mu gisirikare ca leta hazoshirwaho umuntu yabaye royal kuri leta ya Kongo akaba na fidèle kuri guverinoma ya Kongo uravyumva kandi azoshirwamo appréciation ya guverinoma de Kinshasa. ese uko apprécier abantu bari bamaze iminsi c'est-à-dire mu isanzwe ro M23 yarabaye condamné u Rwanda rwarayitaye. ese tuve ko u Rwanda rwabigize rubibona ntabyo nzi canke ntayihari ntabyo nzi bishobora kuza byayo twabwa tuti izo nta M23 n'u Rwanda ntibamwe Rwanda nibaza yuko u Rwanda ruvuze ati tuzotahana abasoda bacu bari muri Kongo hazotaha M23 iratahira se irashije mu Rwanda isubirira iwayo nuko bimeze uwo n'umutego ugira kabiri uwa gatatu rari ukaze bavuga ati hamwe RDC ahaye batwigwaneho banyumve neza banyumve nawe wari umutego barabaha umva M23 yo c'est finito ati hamwe RDC igwanye n'abarobere ikirobere yego u Rwanda rukihenda rukenterevena ruzogeze violation des accords de Washington comme ça hazobaho intervention internationale na ico gihe rero haca habike haca ba application des droits de poursuite ivyo biriho muri ntuzuye muri droit international humanitaire nibyo navuga nyine uravyo u Rwanda rushacha rukurikirana oya suko imbere yawubeze gute urumva ingene bimeze basinye bati Kongo ikagwana n'umugundi w'abarobere wari wo wose u Rwanda rukihenda rukenterevena rumaze gusinya y'amasezerano c'est-à-dire yuko hazoca haba application ya droit de poursuite c'est-à-dire nk'ubu Kongo irasha abarobere bagaca biruka baja mu Rwanda Kongo irabarasa gushika Kigali irabakurikirana kandi biri appuye par la communauté internationale nukuvuga rero zangabo z'amahanga z'amakungu ziba zihari kandi u Rwanda rurabizi kuko iyi principe nyene de poursuite droit de poursuite niyo bakoresheje 98 bakurikira baja muri Zaire bavuga ngo bakurikiye FDLR barayizi nico iyi niyo yatumye u Rwanda rwinjira muri Kongo rukaguma rusigura yuko rwakurikiye abasi abarobere bariko bararwanya aha rero nundi mutego ugira gatatu ukaba umutego no kuri babandi ukaba n'umutego hehe kuri twigwaneho ikihenda igatera ikagwana na Kongo kuko bakabandanya bagwana M23 kabati je turasinya bagaca biyita ngo ni twigwaneho ngo twe nituri FRDC ikabasuka ko mucana bakaca bahungira mu Rwanda bakihenda u Rwanda rukenterevena canke bagahungira mu Rwanda u Rwanda rukabakira c'est-à-dire ko bifise uburenganzira bwo kuvira les frontières bayita droit de poursuite uravyumva biri muri droit international humanitaire ivyo biremewe rero aha naho rero twigwa ivyumve rero u Rwanda ntushobora kuzobakira u Rwanda wasinye ko udashobora gusubira kwivanga mu vyabo tigwenterevena u Rwanda rwahejeje ibintu byo muri Kongo rwapfuye wakoze iyi mitego ko ari itatu nta kuntu bashobora kuyikwepesha bakaba kuyicako ga apotre kuyitegura reka mvuga ati u Rwanda ntushobora gutegura ino mitego M23 umutego bafata ntibashobora kuwutegura baje basubira Washington gusinyuma yitwigwaneho yose nabonye ngo ntiyanavuzwe muri iyo uvugwa yega niwo mutwe wundi wibaza yuko utarabwa n'amasezerano muga muri uwo mutego ugira gatatu niho bafatiwe biragenda gute twitegeke rero apotre ikindi uvuga ngo mushobora kubitegura abanyarwanda bakabafasha ntibigishoboka buyereka ndakubwira buryo u Rwanda bwubatswe n'abademokrate
ba Clinton bajya ba demokrate b'abanyamerika n'aba onkre babo bajya ba Tony Blair bafise imitahe bafise ibintu mu Rwanda ba protege bashabikingira mugabo no musa abademokrate bariko baravyonga Trump nawe ati Trump nawe urumva arabizi yuko umupare w'u Rwanda bara abademokrate nawe yarabatsinze kandi bariko baramuva yanga uravyumva nukuvuga ba bantu yahora birukako bamwe president Kagame yavuga ati ntabara ibintu bakavuga ati dukigira inyungu zacu uku muso bari wo pouvoir no abamwubatse baratwaruye kandi basubirirwa n'umuntu badahuza aho ashoboye gusambura entere zabo zose yobo bikora Trump urabizi nta mikino ntiduhendane rero abanyamerika b'abademokrate nibo bakomeje u Rwanda nibo bakomeje Kagame mugabo umutego warayukozwe ni nk'uwabaye hagati ya Jose dos Santos n'uwitwa Savimbi muri Angola sinde ko muvyibuka mu kuri neza Savimbi byanangiye bana uravyumva burya harageze igihe Savimbi akomera gusumba perezida wa Republika akomera gusumba Jose Eduardo dos Santos Savimbi ahaciye ageze muri Amerika bamutega tapi rouge bamwemera gusumba perezida gusumba umukuru w'igihugu baramukomeje cyane kubera inyungu babona muri inde kubera baramukoresha mu zindi nyungu noneho rero dos Santos aravuga ati reka mpindure umukenyuwo yegera abanyamerika ati ndababaza nije perezida wa Republika gute mushobora gukorana n'umuntu atari perezida w'umuroberi rezentere zanyu zo murondera byo mwamutumye ngo dukopere abari je ndabibaha muga mu nkure kujya mugabo byagenze gute abamukomeje Savimbi so bamurashe nibo bamurashe nabi rero bamutelefone kuri telefone satellitaire baramurokariza ahantu ari baramuturagaza kubera iki ni jedentere urabyumva nico gituma uravye no munsi sinze ko waravye discours ya perezida Kagame atanguye kuvuga urabona ko yatinya tangu kwidoga amajambo canke amaraporo ya Human Rights Watch amajambo yaciye kuri NBC amajambo yaciye kuri ba reporter bamwe bagira ubushakashatsi ku byabaye ari crime zabaye urabyumva donc umaze kuvuga ngo mbere ugiye uko bavuga ngo bazofata ngo bazonkura c'est-à-dire uramaze kubona ko bishoboka none muri ico gihe uvuze ngo bazonkura he c'est-à-dire uvuze ko utazosubira gusohoka u Rwanda none tiva rester au Rwanda naho ako kajambo ntukaraba neza eske none umutaka wa mufuka umuvuyeko yego yoreka kunyagirwa gute ateza kunyagirwa nese imvura y'ikiragwa yega niwo mukino ntuze kiseketi yakiri yegereza Occident yegera abanyamerika pourquoi vous coopérez avec Kigali pour les intérêts z'iwanyu ziri muri Congo kisoyo au Congo kwa je ntwara Congo kubera iki mutokorana na jewe mukankura ko umuntu angora kiyaro pouvoir direct kw'ivyo bintu Trump nawe ati ni sawa good idea kabisa reka dusinye amasezerano rero tubasinyisha amasezerano urumva rero ugiye kubiraba aya makoro do Washington u Rwanda rwarayahombeye mu bitaro bitari bike kandi rwo mitego 3 mpejeje kubabwira imitego 3 kukura abasirikare muri Kongo utabajanye yo kandi yari yarahakanye ko atabariyo cya kabiri ko abasirikare baye mu 23 cyangwa se bazinjira muri leta ari uko bizewe naho no bikozwe na leta bagaragaje yuko bari ruwaya kandi babaye fidèle kuri guverinoma yako ase kuba fidèle none tu yarabaye fidèle yo bafidèle yabaye ruwaya yarateye leta c'est-à-dire aya masezerano ay disqualifié kuri twibwaneho na ati umuntu uzorasana na leta yako kavyura gatwe gatoya hagira umunyarwanda cyangwa leta y'u Rwanda iza kuvangurira gutabara cyangwa ukiri ukujayo bakakwakira tuzogukurikira mpaka pour Afrika ya droit international naho biri Rwanda rwabivuyemo nayo iby'iterabwoba byo by'abantu bareke nta ntarisaza n'umusore ibyo ni ibintu bisanzwe Apotre nzinze agenda yanje nkavuga yuko ivyerekeranye na Kongo
bishobora kuba bigiye kuja ku murongo n'intambara twahora tuvuga ko ziri muri Kongo zigiye kuja ku murongo ndaza kuba mbeshe uramfasha tubisoze ntavyo nomenya jewe nakweretse kubihari bizobe byo ntavyo nzi mugabo ugiye kubiraba neza amasezerano arahinduka apotre amasezerano arahinduka none ayazogorana nta korimwe abagabo guhinduka ico yahindura ni kimwe cyonyene hamwe bibashoboye gukuraho ko guverinoma ya Kongo naye handi ari Kisekedi kihari aya masezerano bagiranye azogumaho guverinoma ya Kongo imaze umwaka umwe itowe niko ngo rero yuko bigoye kumenga bene gihugu bamuri nyuma canke ikindi nacyo mu gihe Trump yagiye gutegetsa hakagaruka b'abademokrate bashaka kuvuga bati turaye ibintu duhindagura muri bya bindi la mise en application ya makoro kumenga n'umwanya mutoyi aho rero aho kandi Trump nawe akabatagura abantu baje ngaho ngo bagende babeshwa ngo turi nyuma turabashikiye turababona barabakaravye u Rwanda rwarakaravye M23 u Rwanda rwarakaravye twigwane muri aya makoro bagende basome neza mu byo basinye ibi bintu birimo uwishe umunyafrika ngarandika cyangwa unyegeza umunyafrika ngarandika ariko wahije apotre ntiyanditse ariko bayibeshe we warabibonye nawe warabibonye kandi si we wenyine wabibonye uko biri kose igisigaye nawe abantu bari muri M23 y'abantu bari muri twigwane naho barabibona igisigaye ahubwo no kubagira iki baraba icyo gukora nimba rukumvikana na leta ya Kinshasa bagagira iki bagashira ibintu ku murongo apotre gira message woha abantu bari muri M23 mwaka no kanya no bahane basoma mako bibaraba biri aba bakunzi ba mugabe cyo bomera cyoco ntibabananye basukwa bakorera bo Rwanda babona kandi barasinye yuko rukuye abasirikare ba kandi ntazotabara umuntu numwe azozakurasana na Kongo aho rero boraba neza inyungu bagwaniye barazirose canke zitahanye u Rwanda zitaye nukuramba bazirose apote wese mitego itatu uravye iyi misore y'abanyamurenge yapfuye iyi misore y'abatutsi b'Imasisi bapfuye muri za ntambara bakagwayo imiryango ikarera ikihanagura ntihambe ko amasezerano asinywe ukabumva ibyavuyemwo yeske inyungu bagiye kugwanira kubavuga ngo bagiye kubona igihugu cabo bagifashe inyungu bagwaniye zindi bazirose canke n'u Rwanda rwazirose ruzobahako apotre jico mbonye rero nukuraba neza twari tubivuga kuva kera murabe ntimubifarasi uja kugwana agenderako yamara kwitorera ibyo ashaka ifarasi ishatse ikagwayo rero barabe neza amasezerano nayo n'imitego itatu irimwo abantu barayumvise igisigaye no kuza kuraba muri commentaire baduterera ivyiyumviro reka kumbure shimire abateze amatwi n'abaravye kino kiganiro canke se abaraba kino kiganiro muri rusangi ariko ko biri kose ivyiyumviro watanze ni byinshi mu kino gihe apotre ahubwo ngizeho nanje ntangura kwiyumvira dukwiye kuba abantu basoma dukwiye kuba abantu bakurikirana kuko ibintu maze gushikiriza mwino misi maze kubona ko uko bishikiriza nako bigenda bishika umunsi ku wundi ikiro cerekana no masezerano coco nibaza ko gikonfirma 100% ko ivyo wavuga ko harane ko arakoresha abandi ku nyungu zabo bigaragaye ko bishobora kuba rukuri ubwo reka turindire suite izokurikira reka ro shimire mu byo mwihariko apotre ku rumwe muno mwanya waduhaye ndabakenguruke nanje ndashimye gose mu buryo bwiyaguye cyane ariko shime n'intererano zanyu ku by'ukuri gusa abantu bafise igihagararo n'amabanga nk'ayanyu bashobora kuronka umwanya wo kugira icyo batanze nk'intererano kuri societe babayemo ndetse na societe atari yo babayemo kuno munsi uterera mu Burundi uterera hirya no hino ku isi ibyo ndende ndabishima cyane gose mana nibandanye iduze eshiro zibandanye ziyongere ko mubandanye mu zirengana reka duhane byumviye uko igihugu rike tuzocubaka ke tubaka communauté rike tubaka imiryango nizo dukwiye kwamirira akabikura yego rero ntihagire mpagira ubwoba bwo guhaguruka ngo avuga ati nanje nogira ico nterereye mu gukiza igihugu cacu c'akarere kacu kandi burya n'ubu uri karakora ikibi uri kuramudoma ku rutoki uri kuramufasha
kuko hari igihe umuntu agira ibintu yabura umwereka ko ari bibi akabyitiranya n'ibyiza. Rero nibaza yuko abantu boheza bakatinyuka ukuri n'umuti. Ukuri n'umuti rimwe na rimwe hari igihe usanga ugoye kunywa ubwo yunyoye ugagukiza ariko n'umuti mwiza. Ni kuri ayo majambo ya Apotre Isidore Mbayahaga nsozereyeko kino kiganiro, ariko ndamushimira cyane ndetse ndanashimira mwebwe mwese mukurikirana bino biganiro byacu muri rusangi. Imana ikomeze ibahundagaze ko amahoro n'imigisha nkuko tuyafise mu gihugu cy'u Burundi. Apotre yavuze yuko ikiri imbere ca mbere ari igihugu, utagifise nta bindi bishoboka. Ubwo rero natwe tubafise kubera dufise igihugu nk'umuryango wagutse mwebwe mudukurikirana, tubashimire cyane, turanezerezwa nuko mudukurikirana muri rusangi. Imana nihezagire mwebwe ndetse n'imiryango yanyu, murakoze cyane.